barundi kazi muba hanze reka ndabaramutse uyu munsi ntariki 24 z'ukwezi kwa gitugutu umwaka w'ibihumbi 2020 muriko muravugana n'umupfasoni Ella Uwimana nkabanjejwe igisata c'abakenyezi n'urwaruka muri diaspora yose yo kwisi. Mbanje gufata akakanya kugira ngo nshimire umushinga ntahe Japhet Rojanti, Perezida wa diaspora y'abarundi kwisi yose, we yabonye ko iki kintu ari ngombwa ko abakenyezi yoduha umwanya wo kugira ngo turonye aho dukorera, aho dushikiriza ivyifuzo vyacu no kugira ngo dushobore gutorera umuti ibibazo biduhanze nk'abakenyezi, nk'abavyeyi n'abarundi kazi babushitse. Rero uyu munsi narinje kugira ngo ndabiyereke, nkunze kuvuga benshi ntibahora bambona kuri video. Rero nagira ngo ndababwire nti Imana ibaha umugisha, tube turi kumwe turashoboye, kandi nagira ndabahamagare rero ngo tuve hasi dukura amaboko mu mpuzu tuje ku murimo nk'uko twamye. Barundi kazi, ndazi yuko sagasesheshwa rumuri umwete murawufise, ahubwo twabonse mu mabere kandi tugavyonsa nabo twagiye tuvyara nabo turiko turibaruka. Rero ni vyiza yuko uwo mwete ukwira igihugu cose, ukwira kominote zose aho tuba. Mwarabonye neza yuko iyi komisiyo irimwo abarundi bo kwisi yose, harimwo jewe umukuru wa bose, hanyuma hakaza uwuserukira abarundi kazi baba muri Aziya na Europe, hariho uwuserukira abarundi kazi ari muri Afrika, hariho uwuserukira abarundi kazi baba muri Oceania. Mbese turabarundi kazi bava imihingo y'isi yose. Ubwo rero nagira ndabibabwire, baraduhaye nomination, ntitwavuga ngo tuza ngo tuvugane namwe, ariko no munsi kabaya akanya keza kugira ngo tubabwire rero turahagaze neza. Twari tukirabiye bitaye umutwe, tugishira imitwe yabo tuvuga ati none ibi bintu tuzobihera he. Nakaruretse ko twasanze iyi komisiyo ubwa mbere ntabwo yari ihari. Rero sinzi ukuntu nyakubahwa Rojanti yabonye ati ibi bintu ni ngombwa yuko bakingize nabo tubaha umwanya, tubaha aho bavugira. None mumfashe nakanya kugira ngo tumukengurukire. Rero twagomba kubamenyesha yuko abakenyezi b'abarundi kazi twese, abari aho muri, arabari Buraya, arabari muri Afrika, arabari muri Aziya, arabari muri Oceania, eka n'abari muri Amerika nyene, ubu twese turafise ikintu kiduhuza. Twagomba kubahamagara, ntimugire ngo twarasinziriye, twari tuciga imigabo n'imigambi y'ukuntu tuzoshobora gukora kugira ngo duhuza abarundi kazi bose, kuko ntimugire ngo muri bake kandi burya ntivyoroshe guhuza abantu bataba bari hamwe. Rero nibaza yuko nimwamara kuduha umutima n'umushaha wanyu, tuzokora twivuye inyuma, tubahamagare mutwitabe, muduture ibibazo mufise, natwe tuje hamwe turebe ko turi kumwe twobitorera umuti. Ico twifuza barundi kazi, bene mama, bene Burundi, nuko duhaguruka tugakura amaboko mu mpuzu, tugaterera iterambere nk'uko vyamye. Jewe nkunze kuvuga nti ibihugu by'iwacu ntabwo vyateye imbere kubera iki. Jewe nagiye kubona yuko uruhara rw'umukenyezi rwagiye rwibagirwa cyane mu iterambere. Umugore ntabwo ari uwo kwibaruka, ntabwo ari uwo gusasa, ntabwo ari uwo kurima. Umugore arashoboye byose. Turaca imanza, tukaba abapolisi, tukaba abasirikare, tukaba abaministre, hariho naho mbere bamaze kuba n'abaperezida, ariko iwacu mu gihugu cy'u Burundi ntibirabaho. Ariko nibaza yuko nitwaguma tumeze neza, niyo ntambwe tuzoyishikako rero, kuko turashoboye n'ukuri. Rero nagira ndabamenyeshe yuko muri kontina yose aho muba hariho umurundi kazi abaserukira. Hariho umupfasoni yitwa Jacqueline Bagenyere, aserukira abantu b'i Burayi muri Europe. Hariho umupfasoni Aquiline Nduwimana, aserukira abakenyezi bose bo muri diaspora yo muri Afrika. Hakabaho twari dufise n'uwundi mukenyezi yaserukira Oceania, ariko kubera impamvu zitamuvuyeko, n'ubuzima bwo mu mahanga butaba bworoshe cyane cyane ku muntu agifise abana batoya, ntiyashoboye kubandanya.
naco bituma rero twabahamagara aho mwumvise ntavuze nuko atanumwe tufise arahaserukira. Ndabahamagaye rero ndabateye akamo barundi kazi bacu, umuntu yiyumva ufise ibyo ushaka gusangira n'abakenyezi ukifuza ko umukenyezi atera intambwe mu iterambere rirama agashikana igihugu aho wifuza nawe ko coshika, turaguhamagaye ngo muturondere, turabahamagaye ngo mushikirize ivyiyumviro vyanyu. Inomero yanje yo kuri WhatsApp ni 713536362. uwo bafise ikibazo canke uwo bashaka kuduterera no kwifatanya natwe muri runo rugamba rudasanzwe rwo guteza umukenyezi intambwe mu iterambere rirama, turamuhamagaye duhamagare atwandikire, tuzobitaba kandi ibibazo mufise tuzogerageza kubitorera umuti twese turi kumwe, kuko burya ngo l'union fait la force, ngo bigize inama bigira n'Imana. Rero ndabahamagaye, ubu turiko turategura nkuko musanzwe mubizi, kuko ikintu cyose gifata umwanya wacu. Turi gutegura semaine de la diaspora, no kuvuga indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga, izoba mu kwezi kw'indwi, mu mpera z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2021. Ubu rero nakanya keza kugira ngo abakenyezi twikazanure, tuzobakorere ubudasa, tuzatwara ivyese, tuzagende tuvyine vya bindi twiyatoza abana, ibisokozo, reka gutamba amayaya, reka vyose. Abarundi kazi ndabahamagaye, umwe wese ahare abari ikazanura. Turashaka ko tuzotwara ibintu bizima, turashaka ko tuzotwara n'ugwaruka. Ivyo vyose rero murumva yuko n'umugambi mwiza, tudakeneye kugira ngo twihereranye. Tuguhamagariye jewe nawe kugira ngo twicarane dushire imitwe hamwe. Narya ko tugifisa akanya, uretse ko hari iyi corona itagiye tukondera ko dushobora kubonana amaso mu yandi, ariko turakeneye kugira ngo turabe ukuntu twoja hamwe uburyo bwose bushoboka. Twubake community zacu, twubake imiryango yacu, twubake abana bacu, hanyuma dutere intege abashinga ntahe bacu kugira ngo dushobore kubaka ikintu gikomeye kizima, Uburundi burangwa n'iterambere, Uburundi butagiramwo inzara, Uburundi butagiramwo injyane, Uburundi bumeze neza, kugira ngo dushigikire leta nkozi. Ubu dukeneye diaspora nkozi. Rero dukeneye abantu bakora, abantu bafise imigambi, abantu bafise imbono ihura n'imigambi igihugu gifitiye abene gihugu. Natwe turi abene gihugu nk'abandi, rero ntiduhare mu iterambere rirama. Umwe wese rero nazane akabuye kuye kugira ngo twubake, duterere iyi leta mvyeyi ishike ku byo yategekanirije abarundi n'abarundi kazi, na cane twebwe abarundi kazi tudasubiye inyuma, kandi duterere intererano iboneka, twitange umutima n'ivyiyumviro nk'uko twamye, kubera umukenyezi ni inkingi y'iterambere, ni inkingi y'igihugu. Kandi murazi yuko batwita ngo iki? Batwita amaboko igihumbi kubera ibikorwa dushobora gukora. Rero ndabahamagaye, muze tuje hamwe, muze dutere intege abarongozi b'igihugu, abarongozi b'amakominote yacu, abarongozi b'amadiaspora yacu aho bari, rero kugira ngo dushike mu iterambere riboneka, igihugu gihabwa izina, igihugu kigira ishusho nziza bivuye kuri wewe nanje. Karibu rero, ndabakunda. Inomero yanje mwayumvise ni 713503362. Abana n'urwaruka nabo ndazi ko benshi batumva n'ikirundi neza. Inomero yanje ni 713-550-3362. You can reach me on WhatsApp or you can call me directly. Thank you so much. Murakoze cyane barundi kazi. Muntunge kuba nakoresha ururimi rwo mu mahanga, ariko nibizongera kwaro kugira ngo mbwire n'urwaruka, kuko harugwaruka byaratugoye kandi ngo bigora umugabo. Ariko ndavuga iby'abagore, ariko bigora umugabo. Hariho bamwe bataramenya indimi neza,
nabasigiye nomero ya telefone kugira ngo bazoshobore kuduhamagara, ariko namwe abavyeyi ari ugwaruka turiko turondera n'abashobora guserukira ugwaruka abafise imbono nziza y'urwaruka bagomba gushika ku kintu gikomeye bazogirira Burundi bwejo, namwe turabahamagaye. Karibu rero, tubateze abiri, tubateze yompi kugira ngo twumvirize ibibazo biba hanze, tukorere hamwe tubafashe no kubitorera umuti. Yari Madamu Uwimana Era Emeline arongoye igisata c'abakenyezi n'urwaruka cyangwa se abana b'abarundi baba mu mahanga. Murakoze rero, mugiraho muba mwubahwe, mugira Imana, dusanga Uburundi bwashitse mu iterambere ridasubira inyuma. Murakoze.